turi kumwe namwe ni iteka ridasanzwe kubona mwatwitavye ukuntu mwabikoze ni ivy'agaciro turavyishimiye cyane nk'umuryango wa BantuBwoy kuri mwese mwashoboye gushika kuri kino kibanza. Reka mfate kano karyo nongera nshimira kandi irya kabiri abamenyesha makuru mwashoboye kwitaba muri kino kibanza. Agomba ndabasabe abacameraman amakamera yanyu muyaregere neza nitegure neza kugira ngo dutangure igikorwa nyezina kuri uyu munsi kugira amasanamu ashobore gushikira abarundi sinzi bo mu ntara nyinshi cyane eka no makungu eka no muri zirya ntara tuzoba twagiye gutemberamwo ndavuga Gitega Ngozi aho tuzohereza ngaha anye mu gisagara ca Bujumbura kuri New Wave Festa. Mufise byinshi byo kubaza, mufise byinshi byo kumenya kuvyerekeye ino concert idasanzwe izobera mu gihugu cacu cy'u Burundi, izoba ari amateka. Imbere yacu turafise abantu biteka baza kuduha ikiyago cacu no munsi ari bo batumye ko namwe uyu munsi takuba hari ibintu bidasanzwe. Turi kumwe na Big Fizzo, turi kumwe na CEO, turi kumwe na manager wa BantuBwoy, turi kumwe na Madame Helen nawe nyene aza kuba ari hano muri kino kibanza ca BantuBwoy. Reka rero ndabaha ikaze nongera ndabasaba yuko mwo kwikomera n'amashi y'abamenyesha amakuru muri hano from. Merci beaucoup. Reka rero twakire umuntu wa mbere, reka twakire manager wa Mirwa nawe nyene ashobore kugira ikintu tubwiye adufashe kwakira abashitsi bari muri kino kibanza. Mwaramutse neza ndabashimiye mwese ko mwashoboye gushika ngaho no munsi. Turasabye imbabazi ko twatevye gatoya. Uno munsi twagize iteka ryo kubakira kandi twagize iteka ryo gushira Ahabona troisième édition festival de l'indépendance. Turabahaye ikaze, ibibazo mu bibaze, ibyo mukeneye gushikirizwa mu bishikirizwe uko dushobora tuza kugerageza. Nkuko yabivuze ama information muyakire uko tuyabaha hama muyashikirize ko twayabahaye. Murakoze cyane. Turashaka guha ijambo CEO kugira atanguze iki gikorwa. Amahoro, izere ko mumeze neza. Reka nanjye ndabashimire kubona mwatwitabye. Hama ikintu cyatumye turi ngaha twese ngira benshi murakizi, ni festival twama dukora buri mwaka. Ubu akaba ari Édition ya gatatu, tukazoyikorera i Ngozi n'Igitega na hano iwacu i Bujumbura. Ni muri ya Ntumbero nyene yo gukuza umuziki ndundi tubikishije ko hari abantu badashobora kumanuka nko mu Bujumbura kenshi bibagora kumanuka. Hariho n'abandi ba artiste benshi usanga bataronka akaryo keza ko kuduga kwimenyekanisha mu ntara hagati. Niyo ntumbero nyamukuru no kwigina umunsi wahariwe independence. Umva ni ikintu gikomeye cyane ku murundi wese. Gira ni ikintu cyo kwishimira, ni ikintu cyo kugendera, ni ikintu cyo general gushimira Imana kubona abakurambere batugwaniye turaronka independence turikukira. Nibaza yuko ari igikorwa cy'umurundi wese ahari hose yo kwishimira. Ngira ni ivyo hama mwakoze kuza. Ngira muraza kubaza ibibazo mugabo je noshima yuko mubaza ibibazo byerekeye juste iyi independence. Peut-être yuko ndaza kuronka akanya ko kuganira na andeho bisa byerekeje mugabo nasaba cyane yuko twavuga ibyerekeye iyi independence. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Merci CEO Manikwesa gire cyane. Nkuko mubabona hano ni batatu nanje kagira wa kane ari uwindi yitwa Madame Helen, oui, chargée de relations publiques muri formation uyiragira, oui, muri fondation uyiragira.
niwe muntu nawe nyine twifuza yuko yogira ikintu abwiye abamenyesha amakuru mu kubaramutsa kugira ngo dutangure ibikorwa byacu nyezina. Mwese muzi neza abo turi kumwe kugira ngo muze kubaza ibibazo mworohewe. Tugira Kristo kandi nk'uko yabivuze jewe yitwa Madame Mrs Hélène, akaba ari chargé de relations publiques muri fondation Iragiye ikorera mu Kabezi R23 à 1600 mètres urenganye ya Pierre Livingstone Stanley. Jewe ndiga nk'umutumire kubera turafite ibikorwa muri uku kwezi kuri Eden Garden gutegura akazaba icyo giteramo kizoba aisho gukongotinga abana bagendana ubumuga mugabo bafite izindi mpano. Hariho umwe yitwa Niposipo agendana ubumuga bw'amaguru n'amaboko, kugira benshi bamaze gusohora indirimbo nka yagize igihugu cy'uburundi. Hariho n'undi yitwa Swaga nawe nyene akaba agendana ubumuga bwo kutabona, akaba n'umwana rerewe mu kigo cya fondation Iragiye. Rero ndi ngaha kubera bahimiye kugira nimwagira ikibazo kimwe n'ikindi kuri ico giteramo zo gushobora kubashigikira. Mwakoze. Merci beaucoup. Ni iby'agaciro cyane abo turi kumwe abamenyesha amakuru, nizere yuko mwamaze kuronka umuco w'abantu turi kumwe hano ibyo bakora. Eka twari tugomba tubasabe rero mwitegure kugira ngo dushobore kwakira ibibazo byanyu no kugira tukabaha inyishu zitomoye cyane. Ndifuza yuko twabaza ikibazo kimwe kugira ngo nabo nyine bashobore kutwishyura, sivyo? Babaze kimwe twishyure direct canke bibiri bitatu ni bon. Ndifuza yuko twotangura kubimenyesha amakuru. Ndabona Star TV, BTV, ndabona Ntumbero ku mafoto meza n'abandi benshi bari hano na Isaac TV, ndabona akoresha umwanya, ndabona amamedia menshi cyane ari muri kino kibanza. Ndifuza ko twotangura kubaza ibibazo. Umenyesha amakuru wa mbere washobora kukiriza twaca tubaza kuvyerekeranye ino concert, uza gushaka ikintu kiri private. Big Fizzo yatubwiye ati turaza gukora ikindi kiganiro cya private. Umenyesha amakuru wa mbere ifuza kubaza ikibazo. Oui, madame la fille, je ne sais pas, washobora kubaza ikibazo cya mbere. Banze ndabaramutse ndanabashimira mwese mwashoboye gushika. Ikibazo cya mbere ni kubera iki twari twabwiwe ko festival idaba, ariko kandi uno munsi twaba turi ngaha kandi muri conference. Ikibazo kigira kabiri, mwe mwatubwiye muri edition igira kabiri ati festival de l'independance tuyikoresha uburyo bwacu. Sinzi ibo ku nshuro igira gatatu hari uwashoboye kugira icyo afashije. Hama ikibazo canje kindi kuri Ellen atubwiye ko muzokorana na BantuBwoy, ni BantuBwoy canke abaririmbyi bose bari muri BantuBwoy canke muzokorana na Fizzo? Merci beaucoup. Ubundi kugira ngo baze kubishira icyarimwe Rikiro promoter Big Love promoter wa TV. Reka mbanze nshimire BantuBwoy kuba yumviriye gukora ibiteramo mu ntara zitandukanye z'igihugu, kuko mu Bujumbura n'abariya baravuga ati tweho natwe turi abafanzi ba BantuBwoy, tukeneye kumva bishasha kandi tukeneye kubona abaririmbyi bacu dukunda. Hama twabonyemo abaririmbyi, twabonyemo imigwi, ndabona nk'umugwi w'abatambi intambo z'ikirundi. Mbega uwo mwabyumviremo gute mu gihe ari abatamba gusa kandi tuzi ko aza kubamo baririmbyi? Amigira kabiri seka kubaza CEO kuri stati yavuze ati abantu bakunda gapfa. Ese ko bari kudatahura izobana ntizoba. Icyanyuma ibibanza muzokoreramo iyi festival abantu kubimenya byo bari byiza gusumba. Murakoze. Merci beaucoup. Ico ni kibazo kigira kabiri kumenyesha amakuru wa kabiri. Nashaka Starboy nawe nyine afite ikibazo yifuza kubaza uburongozi bwa BantuBwoy. Yes, barita Starboy deshi kuva mu kinyamakuru Star TV, ndetse akaba ari cyo ndakirongoye. Félicitations d'abord kubona agarutse indi edition. Ariko ikibazo cyanje kiravuga giti tugerageje kuraba ino festival, ni festival nuvuga yuko na promotion nyene ikwiye, nuvuga yuko iba
ino festival kugira igere kure. Nta promotion nini ihambaye twabonye, ariko nkaca mbaza kino kibazo, biga ino festival hari avantage yahe ku bantu cyane muri kuyikora kugira mushike kuki. Icyo kica kiba ikibazo cy'iwanje cya mbere. Ikibazo cya kabiri, ndakuba pase aheruka kuba festival yabereye ahahora rero ya kera, harabaye ikibazo show ntiyaheze ntiyarangiye bivanye nuko bakibaza kuvuga yuko umwanya baduhaye warangiye, nuko abafana baragenda, ariko mu nyuma barasubira kutwemerera turabandanya show, ariko hari abagiye. Mbega icyo kibazo cyo bacarakemuwe kuri ino ncuro ku buryo bitazosubira kuba. Urakoze bari bahize. Merci beaucoup Starboy kuva muri Star TV. Hariho n'undi menyeshamakuru, ariko reka tumanze turonke inyishu ya bino bibazo byabajijwe n'abamenyeshamakuru batatu maze tubandanye. Kubera iki mwatubwiye ko festival itazoba? Genda umuntu nkunda gukinisha amajambo cyane bose kugira ndabe helma abantu babishigikiye. Nibaza yuko mu gihe dusohora afishe ya festival, igihe dusohora afishe ya festival bica bigenda n'iyo news ya promotion nyene. Igihe dusohora afishe ya festival, muri benshi bari ngaha nta muntu n'umwe yapostije iyo news iyo afishe, kandi ari ikintu cy'igihugu, nangwa ari twe tubikora ku gatwe kacu, mugabo ari ikintu cy'umuntu yito yuko ari umurundi wose ashobora gushigikira, kuko ni festival de l'indépendance, donc irandaba ikakuraba ikaturaba twese. Ce qui est dommage, il y a personne ya postije ikintu, ariko juste kwandika yuko festival itazoba mu isaha imwe, iyo message yari maze guserukira mu Burundi bwose, isi yose. Vrai ou faux? C'est vrai. Kuko jewe antuka genda cha ku mbuga za Facebook kenshi niho mbona aba journaliste bacu canke aba promoter bacu bakorerayo cyane. Genda umuntu nkurikirana kimya, ndashobora no gusita ama page amwe ngaha, juste ahora amvuga nabi, juste kumvuga nabi. Donc qui veut dire ko jatachiza nkora n'umunsi n'umwe, ndabazi bari ngaha kubera iki batapoze. Ni ikintu cya independence, nimurabe ngo ni kubera farias basi nimbunyanka ntacyo, ariko iki ni ikintu cya independence kirakuraba nawe. Nimba tudahuza, nimba tutahora tuganira ivyo uvweti okay nakare urukwavu ntawe nuwangu urukwavu aremera kuri iruga. Iki kintu ni cy'Uburundi, ni cya independence y'Uburundi. Rero je kwandika kujya nashatse nandike ntangura akantu kabona ko yuko habaye induru kuno canandika nta festivalize bash isa imwe. Iyo message yari amaze kukwira isi yose, kibediri yuko benshi mu Barundi dukunda gapfa, ntidukunda iterambere ry'umuntu, kuko ukuntu iyo message baguma bayipartaja afishe batayipartaja nk'uko. Rero ndi umuntu nkunda gukinisha amajambo, ndi umuntu nkunda ndashaka kuraba reaction yiwawe, nkaca menya ikibanza cyawe no gushira, nkaca menya uyu muntu nawe twohura nkani yambuno mwa, kuko nta kamaro. Genda umuntu nashizemo ingufu nyinshi muri uwo muziki cyane mu izina ry'iwanje, nararikora y'imyaka n'iyindi. Umuntu notiza ikirato aho naciye ngira niyo cyambara, na nico gituma jewe uvuga ati reka jewe nkore iyi festival cyane biri muri yo gahunda, kuko abandazi yuko abantu tugendana muri yo voyage ya festival cyane iki hari impanuro zimwe dutanga. Hama kugerekeye umure waje Star TV wabajije ngo promotion niwo uyikora bro. Oya ndiko ega wowe wabajije ikibazo ko wabajije ikibazo ko nawe nkabibona ko ata promotion igiye, ariko barangiye promotion yo kuvuga ko itazoba uca wiyumvira gwe. Je barangiye promotion yo itazoba why? Ndasubiye iki ni kintu
cha independence kiraturaba twese naho tutavuga rumwe naho tutagira ikintu cyo gushigikwa c'est pas parce ngo cyakozwe na BantuBwoy ndazi ko abantu hariyo abantu benshi bifuza yuko BantuBwoy n'uno munsi yo bitaba ariko ku izina ry'Imana kugenda umuntu naho muri ibintu byose genda umuntu kiri Imana imbere nimba nkiriyo ariko kubera nyene kuhaje iwanje niyo yanshikanye ngaho nabashimira n'abantu bose babafana bamfashe mu mugongo kugeza n'uwo mwanya ariko ni je nosaba yuko ikintu ari ikintu citiriwe uburundi cy'umurundi mwene wanyu naho muba mutavugana muzogishigikira c'est pas ngo mbaga tugwa bagenzi twese ntibishoboka none nzoba iyo interview naranditse ko bitazoba muca murabipartaja nose mubona ko nzoba iyo interview aho ufise aragara ntatanga interview kubika ndawe interview ukura supporting ibintu bibi gusa ese nta byiza sifise ikibazo kimwe bisi ibibazo bitanu biri horatife y'ifisi festival kandi muri antunga mu bihugu ntihameze neza mugabo nibaza ko icyo yumvikana ntacyo nta kibazo bigabanye ugire bitatu hasi ego kandi abe ngerageze sawa ego muri no fest ikibazo ca mbere two kwitega iki gishasha muri no festival Independence muri 3e edition kitari cyabaye muri 2e edition ni ikibazo naco kigira kabiri kubera iki mwahisemwo kubera iki mwazanyemwo ibyo kwikukira k'uburundi muri iyi 3e festival kubera iki batagize entrepreneuria cyangwa l'économie et j'en passe cyangwa l'éducation pourquoi l'indépendance kwikukira hanyuma ikibazo nacyo cya gatatu n'ibihe byabagoye muri festival ya kabiri ubu mwifuza ko mwokosobora n'ibihe byabagoye muri festival ya kabiri ubu mwifuza ko mwokosobora hanyuma mwavuze neza yuko iyi festival izobera Ngozi Gitega Bujumbura urwaruka rw'Uburundi rwinshi rushomereye ruzokunguka iki muri no festival urwaruka rw'Uburundi rushomereye ruzokunguka iki muri no festival kibazo cya nyuma ego imico n'akaranga by'Uburundi bizoba byubahirijwe gute muri no festival Independence muri koze Jerome Hakizimana mutarambirwa Maka ikibazo canje ca mbere reka mvuga yuko nkora kuri radio Soko FM ikibazo canje ca mbere ni iki gikurikira mwavuze ko muri ino Independence Festival ushiramwo urwaruka mukanagwigisha ivyigwa bigiye bitandukanye kumbure nibaza ko bijanye n'ivyo kwikukira ku Burundi mbega muba mufise bimwe mu byo mutumenyesha naho yoba imitwe y'ivyigwa nk'itatu nk'akarorero mu byo mushimikira ko mu gutanga izo nyigisho kugwaruka kugira ngo vyumvikane ko bihuye n'ivyo kwikukira kandi ari igikorwa cy'igihugu nk'uko mwabivuze bifitira akamaro uwo ari we wese yaba mwebwe mu bitegura eka mbere n'abarundi muri rusange ikibazo kigira kabiri mwavuze zimwe mu ntambamye mwagiye muragira muri edition zibiri zitangura ariko kandi ngira ngo ntihabuze n'ivyo kwishimira muvuga muti iki uko biri kose turamaze kugishikako kandi turacishimira byo bari bihe biciye muri Independence Festival mwakoze. Merci beaucoup. Ikibazo cya nyuma cyakwa koresha time, koresha umwanya. Koresha time, koresha umwanya. Jewe twari sigo ryeni mubona. Wasanzwe hanini nkora n'ikiganiro kandi nk'abandi cy'abagendana ubumuga Radio Maria. Ikibazo canje ndacerekeza ku kibazo watubwiye ngo igiteramo kirimo gitunganywa biciye kuri relation publique muri fondation iragiye ndacerekeza kuri Fizzo n'ubwa mbere tubonye igiteramo nk'icyo
umuririmbyi akomeye hano mu Burundi yiyumvira kwifatanya n'abantu bagendana ubumuga na mu gihe kenshi bahora babinuba. Niki cyatumye Fizzo mubona ko nkatabona n'ucitse amaguru mu bashigikira mukajya hamwe kugira ngo nabo bishobore gukuza impano yabo. Mbega izuba birangiye cyane muzoca mubandanya mwitaho umuce nk'uwo mu kuwukuza nk'uko mwavuze ko iyo uri kurakora ibintu ahanini uduza abatoyi kugira ngo nabo bashikaho mwashitse. Hanyuma nkabaza abo muri fondasiyo iragiye nawe, mbega mweho kuko imyumvire kurondera bariyazi na vishu naho mwasiguye ko vishu agendana ubumuga Fizzo yaraboroheye kuronka ko tutari tubimenyereye. Murakoze. Yego cyane, merci beaucoup. Nitwakoresha umwanya umunyamakuru ukoresha umwanya media ni TV online nk'uko ari radio cyangwa televiziyo. Ni TV online kandi cyari singira mbaze nk'umumenyesha makuru ko sindumenyesha makuru ko none kandi afise umumenyesha makuru. Rero ikibazo canje kiza iyi festival de l'independance ni edition ya gatatu. Zibiri zarabaye kandi zagenze neza cyane ko ibyo ko byagenda kose mwarashimati mwakoze cyane twagishimiye cyane. Nagira mbaza ati akabijya kazuba kari muri ino festival n'akahe katabaye muri iriya ariko mugenzi wanje ngaha aya bibazo byiza yagicishije ariko ngomba mbaze nti ino festival ko yamiba buri mwaka nikiye kintu gira gituma muvuga ati twebwe iyo bizoja hose festival zo kwa mitunganywa uko biri kose buri mwaka izobona. Ikindi kintu ni cha content. Mwara postinze festival ko igiye kuba ariko mu nyuma mu postinga ngo ntizoba muba muzanye content muba menyesha makuru. Ibyo bintu rero bica biravugwa cyane gusumvya n'ivya mbere vyashikirijwe. Nshaka kumenya ntimurabona neza yuko hari akantu mushobora gutegura katajanye ko Fizzo numvise avuga ati je ndazi udashobora kuba utankunda ariko kunda basi igihugu. Urashobora kubona ati banaka bashobora kunshigikira ivyanje ariko ko nabonye inzira bakeneye gucamo reka ndabacishe muri ino nzira kuko irabazana ko iyo ni content. Hari ikintu dushobora kubona twavuga ati iki kintu nyene kirasanzwe n'ivyo bintu ariko tumaze kubona akabijya twavuze iki kintu reka tugikorereko. Ni gender yita nka content rero nshaka kumenya yuko muri BantuBwoy nka lebo twemera nga mu Burundi yuko ishobora kuraba ati abantu bacu bakeneye tubahereze iki kugira ibintu byacu bibereye isi. Murakoze cyane. Abaje ubwanyuma yavuze ati tuzore turaba ibyo tubaha kuri kimwe mutoduha natwe ibyo tubwira kuri ibyo tuvuze. Ni content n'ubundi ni content ubu ushaka content kumbe kwa wundi urabona yuko ata entertainment hari wowe niho surviving yo mpamvu yatari kwiye umva wabajije ngo muba mukeneye content niyo mpamvu muta supportinze no supporting ikintu niko mwimereye. Urumva ntaho turi kuturaja rero nimba ariko mwimereye. Urumva mukora amafuti mubizi. Urumva nta hamwe turi kuturaja ni hahandi usanga umusani yiririmbye ishaka ibyo yishakiye ukacuza ukamuponda utazi umwanya atakaje muri studio, utazi icyuya, utazi umwanya wamufashe kumuyandika ijya ndirimbo, utazi naho yakwiye muto dufaranga basi ko kumuha impanuro uja kukamutuka amuvuga nabi hubase yo kumuha impanuro ni mu ndabiri indirimbo kuno imeze kuno kumutera intege kuri mwebwe nibibo. Donc niko mwimereye ngo il faut que ça change, il faut ko bihinduka kuko ni hahandi abo hakurya badutuka bavuga ko tutazi kuko namwe mubishiramo uruhara rwo kudupona kuko atavyuzi ko atavyo tuzi ko atanamwe tuko turishika. Urumva mwebwe mudupoze
bavuze ko abarundi batazi kuririmba ega nawe uri umurundi yumvira ntuze ekipe yagiye gukina umupira yatsinze bavuga ko ari igihugu cyatsinze rero ntibikujyaho yumvise ati ekipe yacu yatsinze naho muri bajya abantu mutavugana atakuzi canke ikimugabo urayifana ukavuga ati kubera ari ekipe y'u Burundi kinamwe abarundi ifa ko ndayishigikira rero mu gihe no muri entertainment rero kuraponda uri kurisamburira ko wenyine kuko birakugaruka ko cyavuga ati abarundi bwa bundi nta kintu nawe buri umurundi kiretse ubaye uri umuhembe nimwige gushigikira ibyo wacu nimwige mwebwe murabifise mu ruhara runini ya cyane nimwige nimba umuntu yakoze ikosa mukosore mu kinyabufura nturinde kumwononera akazi mukosore kuko nawe urabifise mu ruhara ti indirimbo yari kuryoha iyo bari gushiramo kuno shirako n'irya link nimba ndiko ndavugisha ndiko ndavuga nabi cyangwa nimba ndiko ndavuga ko iyo batari kwishiramo akakantu nuko ni mumpe commentaire ngo apana commentaire zo guponda apana kwandika n'importe quoi kugira ngo wironkera ama commentaire gusa ejo wa murundi wawe murabifise ndabasabye jewe n'ukuri ndabasabye murabifise mu ruhara runini ya cyane kugira entertainment yacu itere imbere hari ababikora nabi ariko atavuze kanaka nabi ntashobora kuronka 50 commentaires ntazashobora kuronka we aba yifuza yuko gusa abone commentaire mugabo zijya commentaire baba bariko baramutukanye ne page nawe avuge gusa ko yatesheje ko muze yiwe nkuko yavuze content yiwe ko yaronse ama commentaire menshi mugabo iyo content yawe uri kuyikoresha mu buryo bwayo eske imariki umuririmbe eske imariki industry y'u Burundi eske imariki bajya abantu bariko barakurikirana page yawe anyway karagaciye content mwarayironse kweshimana mwarayironse ariko ni bavuze kuki festival izoguma ibandanya ni festival de l'indépendance iba buri mwaka no iba buri mwaka ngira twe naho tuzopfa hari n'abandi bazoyibandanya bayikora kuko ni ikintu cyo kwishimira nkuko nabivuze kuva aho kandi nkuko tubikora juste pour avoir de l'argent et tout ni muri ya Ntumbero nyene nabivuze kenshi nabisubiyemo ni muri ca gisata cyo kuvuga ati entertainment iwacu turabukuru twiteze imbere ducishije muri iyi festival no hama ari kindi naco abantu sinzi abantu b'ibimuga jewe nsanzwe ndabonda umuntu w'umu ambassadeur w'abantu bafite autisme iramurayizi ubumuga bwo mu mutwe ndi umu ambassadeur y'association iba mu Butaliyani nonga nkaba nkora mu bintu byinshi ni hahandi nyene ndavuga ati murafise ibintu byinshi mwotubaza mugabo mwe muprefera kuba mutubaza je sais pas ibindi kubera ikintu ntoshigikira ikimuga hajya umuntu wese agendana ubumuga nuko umuntu aba atabizi turafise ubumuga nuko nyine petete yuko ubumuga bwacu twebwe butari physique bitaboneka physiquement mugabo usanga twese tuba dufise ubumuga rero mu gihe nzi yuko par exemple ndo muvyeyi anytime ushobora kuvyara umwana amugaye mu mutwe anytime nanje nshobora kugira accident nkabikimuga anytime umuntu wo hafi yanyu cyangwa wo mu muryango wawe ashobora kugira ubumuga kuko ubuzima ni kintu burahinduka uno munsi uriko uratoyangajuka usanga ukurarira cyangwa uno munsi umuzima uvuye nga accident bawuciye amaguru toke ni ikintu gishobora gushikira umuntu wese kubera ko umuntu atobashigikira bajya abantu iyo
kubashigikira si kubaha amahera gusa, urashobora kubashigikira mu bikorwa byabo kuko hari abazi no kuririmba n'ahari bimuga. Hari umuntu je kugira bangire umwambasaderi nuko uwo mwana yaro afise ubumuga bwo mu mutwe, mugabo yumvise indirimbo ya Fariyazi yaca afungura, yaca atamba urumva. So hariyo nka iyo ni association y'aba autiste munoze muri Dari, hariyo fondation wiragiye twakunye nyene bibimuga. Donc twebwe mu buryo bwacu dufise nko muri riyevyi sinzoreka kuja gushigikira kuko nabonanye n'abantu barakenewe barakeneye barakeneye kumva yuko bashigikiwe, barakeneye kumva yuko bakeneye affection, bakeneye surtout ikintu nk'ico barabikeneye mu buzima bwa misi yose, barabikeneye kumva yuko ari abantu nk'abandi. C'est pas ngo ari kimuga mu muto canke yacise ukuboko yuko adashobora gufashwa, no, ashobora kuba adafise amaboko mugabo afise ikindi yokora co marira uburundi. Donc abantu nk'abo barakeneye iyo support. Nandiri muzongore mugenda mubabaza n'ibibazo babone yuko nabo nyene bakenewe, apana kuza kudutera induru gusa twebwe ngo kubera Fizzo yavuze ko festival itaba mukaca. Abantu nk'abo nabo nyene barakenewe yuko bumvirizwa muri society, birakenewe cyane gose. Barakenewe kumva yuko n'abantu ko bitayeho basi. So hariho fondation Ngoga ngira nayo nyene murayizi, afatije nkorana n'ama association menshi kuko nanje kugira ngere aho ndi narafashijwe kandi n'ubu nkifashwa. Donc simbona ukuntu nanje noba fise ico noterera mu bisata kanaka ko noreka kubikora, kuko ibintu bigirwa n'abantu. Hari ikibazo ngira nagishe ibibazo nuzi yavuze, hari ikibazo wabajije ati mbega sinibuka, yabajije ngo festival kitari cy'abandi muri festival ya deuxième édition. Ngira uko urabibona kuri bashe y'inyuma y'abartiste deja batari barimo. Icyo ni ikintu ndabona, ikintu gishasha nibyo cyangwa se so nibaze ikintu nyamukuru, ikintu gishasha kizoba kiri muto wese nk'iyi 3e édition twagize. Icivugo ci 3e édition nuko nuko tworonka ikibanza entertainment yose, kuvuga gusa abaririmbyi bose. Bon, mu mupira wo baradusumbije kure, mugabo abantu abantu bitwa abaririmbyi abakomedien bodushira natwe ku mwanya kuko umenga twarakumiwe gatoyi. Ibya bintu nyene bashaka kuza kuraba kuri nuze bakabona nkuko muratukana, batukanye kunuko gute, aba bantu ntibarumvikana, bama mu njyane, baba bariko baragwana, baba bariko baraterana amajambo. Urumva reka tubihoze gatoyi kuko umunsi bazoduha ico kibanza, ndazi yuko Landry, ndazi yuko koresha umwanya nawe uzobaho neza. Noneho ntushobora kubaho neza ngo ntuzobaho neza uriko uraponda igikorwa ca kanaka, ntuzobaho neza uriko uravuga nabi kanaka kuko nawe uri kurisema tout simplement. So ngira nivyo. Hari ikindi wari wabajije ibyabagoye muri 2e édition ubu mushaka gukosora ibyatugoye muri 2e édition, mutifuza yuko muri festival ibigo umuntu wese ahagi umuntu agendana n'ingorane nawe wogira gute
ro byamaho bitugora ni byinshi mugabo kimwe gusa no kugira nuko bitoduca intege gusa uko ibitugota turaba surtout ivyo ibyiza ni turaba ibintu bitugora urumva turaba ibyiza nuko nubona yuko nubona no kusanya nabo bantu base bashika bangaye message yanje gapasa ngo ibiri derrière le rideau ni byinshi cyane norinda mvuga ngaha umuntu sagaje acika indege sishaka ko abantu bacika indege n'umuntu azobandanya akora iki gikorwa atari jewe cyangwa uwundi azogwana n'izo ngorane ngo kimwe gusa nuko muri ibi bintu byose turiko turakora tubikora mu ntumbero ya yindi navuga nyene mu ntumbero yo gufasha mu ntumbero yo kwigina iyo independence umunsi wo kurera iwacu mugabo tukaca tuvuga n'ikivugo yuko dushira natwe ku mwanya nk'uko abandi babashije ku mwanya natwe bofuma basi bahindukira bakutira amaso kuri entertainment iwacu kuko je sinoshima uno munsi nigire je sinobabazwa ngiye ikibazo cy'umuziki ngaha kitarakemuka byombabaza cyane omwe basi omwe 50% basi ngira ni hivyo hari ikindi arundi arajije naba cyari ngira nagishyura yanagishyura ego ngira twahije nabyishyuye ibyaye ibyo muzoshimikira ko mu kwigisha urwaruka kumbure mu bijyanye n'ibyo bya tendence d'abord kwibuza kwanza kuko hari genda siko urwaruka rwo muri Miss rurirengagiza ibintu cyane ifo kuba uri gusa kuba warikukiye nk'umuntu ukagira kwilibera mu ntuze ubuzima bwawe akakulibera ukaba uzari abantu batakubwiye festival muzomubwiye independence no kuko yaje nibuka twaragenda no kudefira tukagenda je pas ibiki kenshi ubu abatefira abavieux n'abatama vrai ou faux n'abatama abana ukubakundisha icyo kintu ubona yuko bakuye ko amasheni nimba bajandajanda ubu no kubera abantu bagwaniye intwari zakoze ibyo bintu kugira twebwe tube turi free yego hama n'izindi conseil nk'umunyamuziki nyine koruku c'est normal yego yatoheje ari wundi afite ikibazo merci beaucoup turacyabandanya n'ibibazo ego cyane ari wundi afite ikibazo okay cyane mukanya cyo twakira madame ariko twari kurindira gato kuko hari ikibazo bamubajije cy'inkoramutima madame Helen turaguha ikaze cyane nashoboye gupostinga nkeneye kumenya umuco n'abandi bakeneye kumenya umuco Big Fizzo wapostinze uvuga ngo Sony ni muryango wawe murongore ugumane nawe it's better Sony ni inde Sony n'umuririmbi cyane ni ya kampuni ijyanye ni yamifasha baba star bo hanze tugiye kubona BantuBwoy tugiye gukorana kandi na Sony murakoze cyane ego murakoze nitwa Kubanyagihugu aba ndongoye umugwi w'abagendana ubumuga witwa Ahabona donc numvise muri ko muravuga ibintu by'abagendana ubumuga nanjye ndabatusha numva sinogenda navuze Festival de l'Indépendance première édition deuxième édition yarateguwe twagumye twifuza yuko twoparticipamo nk'umugwi w'abagendana ubumuga uvuza ingoma Monsieur Farias urabizi urazi n'ingene ejo nagufatiye mu ibarabara kandi umbabarire ariko merci beaucoup kuba waranyemereye ukambwira uti urazoza ejo hanyuma muvugane na BantuBwoy donc narinje ibisi nari ndabizi mugabo satumvye yuko sanze ari byo murimwo rero ikibazo nta kibazo mfise kubisanzwe gusa nagomba tukibona
troisième édition muyiranshije jewe naraje ngaha ndaza nditura abari ngaha ayi ndababwira ingene bimeze. Donc mugana nararindiriye inyishu sinayironse nkuko twoparticipa nk'abatamburineri bagendana ubumuga. Ejo twari kugurura vuga festival muri Institut France, sinzi ko hari abamenyeshamakuru baba bari ngaha barabibonye. Donc nagomba si ivyo ukunda natwe mudushiremo nkuko dusanzwe twumvise yuko ari irimo abantu bagendana ubumuga kugira natwe dushobore kubaparisa kwa ruku cyari gisabo. Donc nta kibazo mfise misino Imana ibandanye bahezagira tugire Kristo. Merci beaucoup. Ku bantu bose mwashoboye kubaza ibibazo. Yego cyane. Sawa kapiteni. Mahoro. Jewe ikibazo mfise si kindi n'ikibazo abenshi bafise ngaha. Bariko baribaza ati mbega ku bantu bifuza kuzoza kubashigikira nka media biteguwe gute, bizogenda gute, hasabwa iki nko kuja Ingozi canke Igitega, mbega vyifashe gute? Yawe ikibazo nico. Ikibazo cyiza cyane ku vyerekeranye abantu bifuza kuduga ruguru amamedia mu rusangi. Ikibazo cyiza cyane. Reka twumvirize ikibazo cy'umwe mu bamenyeshamakuru bakomeye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ariyo YouTube, akunzwe cyane, aheruka no kuronka award y'umumenyeshamakuru yavuzwe gose mu gihugu cy'Uburundi, bamwita Landry Promoter. Karibu sana. Murakoze cyane. Cyambere na mbere ka sabe imbabazi uburongozi bwa BantuBwoy bivanye n'amabanga menshi twafatiriwe gato, twakiriwe gato, ariko nk'umumenyeshamakuru twashoboye kubaza abashitse kare baratuyagira ibyatanguye kuvugwa mbere yuko twashika. Nibaze neza ko Big Fizzo ari umuntu atahura yatubabariye. Ego amazina yanjye nitwa Landry Promoter, nk'abasanzwe n'umumenyeshamakuru, abasanzwe nkorera mburisha kuri Hitop TV, akaba ari naje sanzwe ndayihagarariye. Akabazo nagomba kubaza umurongozi wa BantuBwoy, turi ngaha bo kubariza abenegihugu batwizeye, abarundi bakunda ibijanye n'umuziki mu gisata c'imyidagaduro mu Burundi barafise impungenge nyinshi, ndetse barafise n'igishika cyo gusubira kumva Big Fizzo kano kanya biciye ku mbuga zacu, biciye ku binyamakuru byacu. Nibaze neza yuko abamukunda n'abatamukunda n'abakunda umuziki muri rusangi baza gushobora kumva ijwi ryiwe. Ndamuha n'ikaze mu gihugu ciwe ciza c'amavuko Uburundi. Akabazo kanje nagomba kubaza, hari ikibazo kimaze iminsi kibazwa na bamwe mu bakurikiranira hagufi ibijanye n'umuziki ndetse n'abasanzwe bari mu zindi nzego zitandukanye. Ikibazo naco kivuga giti, mbega Big Fizzo uno mwaka azohava aboneka mu higanwa rya Primusiki? Mbega Big Fizzo yararondewe? Mumbabarire byinshi babibajije, sinari gusubira mu bibazo babajije. Murakoze. Shika utunge na manga muri binji iminsi yose urumva. So kugira wandike kijya kintu ti festival ntizo wanusha kwandika juste tungo ntizoba, ifoko ukrea akantu ukakrea kugira kazane nakaya akantu ugiye guhereza ko rijya jambo urumva. Abamuzi sone baramuzi hama bifashe gute amamedia kutuga je sais pas ko bazoza icyo ni kintu cyo ngira icyo kibazo manager aza kwishura. Hama kuvyerekeye Primusiki land icyo kibazo ngira kubaza nyine kuko nibo icyo kibazo nibo bategeza kwishura, si je ntegeza kwishura. Kono kubira ko bamaze kundondera cyangwa batarandondera, icyo ni kibazo cyo namakuru yo kuja kurondera muri Primusiki. Abantu baje byo Primusiki mbe muri abarondera bajya bagabo cyane. Icyo kibazo nibo bazogenda ziko bazokwishura, kandi yamayo n'ubundi none ntiyamyeyo ntiyabakurikije. Ahubwo ndatanga ari ngira niwe musharije w'abantu ze wa press uri buze anatwishyura. Icyo kibazo arakira, ahubwo ni wishura abagenzi bawe ubabwire qu'est-ce qui se passe.
ubaye content nyakubahwa murongozi wa BantuBwoy murakoze ariko twaje ngaha nk'abamenyesha makuru nari nabajije ku ruhande rwa Big Fizzo nibaze neza yuko iyo nari kubaza ku ruhande rw'abateguye umuziki nari kugira ukundi ntumbere iki kibazo murakoze. Nanjye nibaza yuko aha nitaje kuvuga primusiki taje kuvuga festival de l'indépendance murakoze. Ariko ikindi kibazo wari wabajije ngo cha media ishobora ndaza kwishira murakoze. Ikibazo cerekeye amamedia, hariho amamedia mu bisanzwe tuzokorana tuzogenda tujanye ama nkuko mubizi mu mafestival cyangwa mu maconcert dusanzwe dukora murazi ingene dusanzwe dukora kuba tudasanzwe turi kumwe mu gikorwa murinjira nk'abandi mukarondera content mwipfuje mukazipublika ko ubyipfuza byose bibavako ubwa turabahaye ikaze hariho mutoze kudushigikira ibyo kuduga naho murabizi ukuntu situation ubu imeze ibyo kuduga ya twashobora mwese twabaterura twabatwara ni ikibazo cy'igitoro kiragorana abo tuko turakorana tuzogera tujanye abandi nabo turabahaye ikaze aba batazoshobora gushika ruguru Ngozi na Gitega ngahe Bujumbura niho tuba turi mwese murahawe ikaze. Nimero yanje murayizi abo uzoshobora gutanga autorisation yuko binjira turafise ama badge kuri bamwe badushobora kwinjira numva nimero yanje murayizi muzondondera hama tubivugana si bose ni bamwe ego cyane ego reka dushimire ibimenyesha makuru byose byashoboye gushika hano muri kino kibanza cyiza cy'iteka. Hariho abavuzi b'ingoma bisanzwe ikibazo cyavuye kuri twebwe baradusigiye nimero telefone turayibura mu isanzwe mwategereza kuba muri festival twari tubakeneye cyane ariko twarabuze uko tubaronka nko mashoboye kuyishikira muze kuturindira tuvugane turabicokoko mwakoze cyane kuhashika n'ukuri twarabarondeye turabura naho tubarondera na nimero mwaduhaye iratakarana ko mashoboye kuhashika muturindire tubaza kuvugana gihetse. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie encore comme